Kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 2026 ntwarane uno mwaka wa 2024 nkuko uku kwezi kwahariwe umukenyezi mu ntara ya Cibitoke niho hahimbazwa umunsi mukuru w'abakenyezi. Uwo munsi mukuru ukaba wabereye muri komine Rugombo, zone Rugombo ku kibuga c'umupira w'amaguru. Ivyo birori bikaba byari vyitabiriwe n'abakenyezi batandukanye, abakozi ba leta ndetse n'abikorera utwabo. Bikaba kandi vyatewe iteka na buramatari w'intara ya Cibitoke, umunyamabanga w'ibiro mu ntara yagutse ya Bujumbura, ba mustanteri b'amakomine agize intara ya Cibitoke n'abandi bubahwa batandukanye. Ivyo birori vyatangujwe na defile y'abakenyezi batandukanye, mu nyuma hakurikira ireresi y'impanuro aho iyo reresi yavuga uko abakenyezi badakwiriye guhotegwa mu rugo. Mustanteri wa komine Rugombo akaba yahaye ikaze abitabiriye uwo munsi mukuru w'abakenyezi. Kuri twebwe abanyarugombo aho twaramutse dutegwa iteka ryo kwakira abashitsi, tukakira no munsi mukuru w'abakenyezi aho muri ntara ya Cibitoke washoboye kubera muri komine ya Rugombo. Kwizina rero y'abanyarugombo bose no kwizina ryanje nyene twagira ngo tubahe ikaze muri no komine ya Rugombo. Ni komine itekanye, komine yifashe neza, rero tugira ngo tubipfurize kororanirwa umwanya wose muzakumara hano. Imana ibahezagire, murakoze. Urunani rw'abakenyezi bahurikiye mu ntara ya Cibitoke bashikirije ijambo aho waserukiye iryo huriro ry'abakenyezi bo mu ntara ya Cibitoke yashikirije ijambo bashima ukungene abakenyezi mu ntara ya Cibitoke bafise agateka aho bakora imirimo itandukanye kandi bakayikora neza, eka n'agahembo bakaba bakaronka hatisunzwe kuba ari umugabo canke umugore yagakoze. Uri hejuru intara ya Cibitoke nziza ya Cibitoki iramutse ihimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ihuriro ry'abakenyezi mu ntara irashima intambwe intara igezeko mu yubahirizwa ry'agateka kazina muntu na cane cane agateka k'umukenyezi. Biragaragara ubu ko abakenyezi n'abigeme b'abarundikazi bafise uburenganzira bwo gukurikirana igisata bifuza ico ari cyo cyose mu mashure, gutora no kwitoza mu matora yose ategekanijwe, kuronswa agahembo kangana n'akabasaza babo mu gihe bafise ubumenyi bumwe, bakongera bagakora akazi kamwe, kwihitiramwo uwo bubakana mu gihe bagomba kubaka urwabo, kwihitiramwo umwuga bashaka kurangura, kwinjira mu nzego z'umutekano no kwivuna umwasi, kuja mu karuhuko bahemberwa iyo bimirije kwibaruka niyo bahejeje kwibaruka n'ibindi, kuja mu mashirahamwe yo kwiteza imbere, kuziga no kuguranana yemewe n'amategeko. N'umunyamabanga w'ibiro mu ntara yagutse ya Bujumbura nawe yashikije ijambo nyamukuru ry'umunsi mukuru w'abakenyezi muri uno mwaka wa 2024 aho icivugo cy'uno mwaka kivuga giti tujane n'umukenyezi mu iterambere dushimikiye mu kugwiza umwimbu. Nyakubahwa buramatari wacu, banyakubahwa mwese, umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi hano mu gihugu cacu twawuhimbaje ku civugo kivuga tujane n'umukenyezi mu iterambere dushimikiye mu kugwiza umwimbu. Nakaryo keza rero ko umukenyezi yokwitwararika ibikorwa byo kugwiza umwimbu mu ntumbero yo gushika kuri yambona kazoza yanenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi c'uko umwaka w'2040 Uburundi azoba ari igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Kugira dushike kuri iryo hangiro turasabwa gukura amaboko mu mpuzu, tugakora, tukitwararika ingo n'imiryango byacu, ubunebwe tukabugira indahiro, tukijukira ibikorwa by'iterambere, tugafata iya mbere kugira isuku aho tubaye mbere naho dukorera. Nagira sabe abakenyezi mwese muri ngaho mubwirane, mwese abwire mugenzi wati Imana yaragize neza yandemye ikangira umukenyezi. Uwo babibariye aca yishura mugenzi we, amen.
eka na buramatari w'intara ya Cibitoke nawe nyene yafashe akanya aho yashikirije ijambo rijanye n'uwo munsi mukuru w'abakenyezi. Yatanze n'impanuro zitandukanye ku bari bitabiriye ivyo birori. Tubamenyesha ko umunsi mukuru w'abakenyezi ku rwego rw'igihugu ko wari wabaye ku igenekerezo rya 8 ntwarane ukaba wabereye mu ntara ya Gitega.